Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe Ramazani, ubanza ukabwira abantu uwo uri ingene bimeze ko hajewe niko ndavuga hano nitwa Nimbona Idrissa, ariko siko nahora nitwa nkiri mu buhakanyi mu Kristo, nahora nitwa Nimbona Alexia, ariko maze kuronka ingabirano n'inema nyinshi cyane zo kwinjira ubwisilamu niswe Idrissa. Idrissa niko kazina afise mu Isilamu. Ariko turi hano mu gisagara cya Ndacimaka, tukaba twaje kugenda mu gisagara turi abantu batanu. Nyakubahwa Ramazani nawe urabizi ko Ramazani sinzi ngene urugendo warubonye n'ingene wabonye safari yagenze n'ingene batwakire mu gisagara cya Ndacimaka, uko abantu benshi bagiye bahendwa sinzi mu mashengero iyo mwahoze. Ndazi urabibwira abantu uhoze pasiteri yuko ntihenze nibyo Niko bimeze, nari umupasitoro. Mbere nitwa izina rya Niragira Frasa, niryo zina abavyeyi banyise kuva nkivuka. Hanyuma mu by'ukuri narakoze mu mashengero atandukanye, kuba muri Kongo narabaye mu shengero bita Malamu, ni ishengero rizwi cyane muri Kongo. Hanyuma ni naho nize amashuri y'iyobokamana, ayo abantu benshi bakunda kwiga mu mashuri ya teologiya. Mu nyuma yaho mu camake naragatse mu gihugu c'amavuko mu Burundi, ndarongora amashengero atandukanye mu Burundi. Rero mu vy'ukuri urugendo bwo dushike ngaha turi Imaka, niho nicaye Imaka. Urugendo rwabaye rwiza nkuko ubimbajije, ariko uno musi aho turi Imaka novuga yuko nahabonye ibitangaro, kubera uko twahigishaga kera siko twahasanze. Kera nkiri umupasitoro nigisha abantu yuko Imaka ari mu kuzimu. Vyava kumvo iyihe? Nuko abatubwirije ubutumwa batwigishije ibinyoma, natwe twigisha ibinyoma abandi. Urakoze. Nukuvuza ati abantu batwigishije ibinyoma. Ndibuka nanje ntaraba umuyisilamu nkiri umukristo, abo twagwana nabo twagendana barakubwira abonye umuntu yambaye ikanzu n'ubwamwa burebure ati uwo muntu n'umurozi, ati mbere abo bajana Imaka kuzana amafaranga, ati hari gishetani kiri Imaka batera amabuye, ati iyo kigemye kikaguha amafaranga. Wewe wigereye mu gisagara cya Ndacimaka, amakuru urayafise bikwiye, amafaranga twe turakoresha urazi yo twayakuye. Nukuvuga uragenda ukazana amadolari bakaguhereza amafaranga avunjije yitwa Mareya. Aya n'amafaranga akora mu gihugu cya Arabia Saudite, kandi mu madolari aho byatuyaronke twakoresha amarundi. Jewe sindigera mboni banki yanditswe ko ngo Republique di kuzimu, uko abantu benshi barabitwigisha bakatubwira bati Abisilamu baje kuzimu, Abisilamu n'abarozi. Sinzi kuko kijanye n'icyo cy'ikuzimu Imaka ko ari kuzimu, n'ikijanye n'uburozi kuvuba uyu Musilamu ubivuga ko iki nyakubahwa Egice Pastor Ramazani? Ahubwo uyu munsi iyo mbonye ibyo ndi kubona by'amateka kahise ndanatangara cyane, bikanantwenza kubera twifashishije umurongo muri Bibiliya uboneka mu Kuvayo 23 ku murongo wa mbere. Ni ijambo rikomeye cyane rivuga ngo ntituze twamamaza inkuru y'ibinyoma. Twaramamaje inkuru y'ibinyoma imyaka myinshi, ariko tumaze ubu twaje kuvyana n'amaso yacu, kuko ngo akahise gategura kazoza. Uko bavuga ngo iyo ugiyeyo uratera igishetani ukagitera ibuye canke igisizi imwe nkuko bavuga mu Kirundi, ngo kikaguha amafaranga. Benshi babimbara kera kandi numva ko ari vy'ukuri, ariko mu vy'ukuri ivyo ni binyoma. Nkuko nabivuze mu rujya murongo, ntituze twamamaza inkuru z'ibinyoma. Ubuhagize ko tubwira abantu ukuri. Aha nta kintu batera ngo kibaha amafaranga, ahubwo ikintu gihari ni iki, nuko umuntu ahaguruka mu gihugu ciwe. Twagutse mu Burundi, mu gihugu c'amavuko mu Burundi, kwitike umuntu yirihiye amafaranga akabakaba mu miliyoni 10. Mu gihe umaze kuri hayo mafaranga, mu vy'ukuri murayumva amafaranga miliyoni 10 z'amarundi kugira ngo ushike mu gisagara c'Imaka ntubugire umukene,
ntubugiye gusabiriza, uba ugiye wifise. Mu vy'ukuri ntofise miliyoni 10 z'amarundi ngo bakwita umukene mu Burundi, muzi igihugu cacu kubijanye n'ubutunzi uko gihagaze. Nukuvuga yuko rero umuntu akoresha amafaranga yiwe yarondeye ativye umuntu, yarondeye mu nzira nziza, kandi agasiga n'ibitunga umuryango kugeza igihe uzogarukira. Nukuvuga rero twakiriwe neza tumaze kugera mu gisagara c'Imaka. Jewe naguma mfise amakenga ati aba bantu tujanye, yego ndagiye Imaka, ariko abantu tujanye ntibabanjana mu kuzimu. Naguma ndaba yuko twokwinjira mu kuzimu, aho narahabuze. Nta kuzimu kubaho, ahubwo n'ibintu by'amateka yabayeho, nkuko no munsi abantu bava i Bujumbura canke mu Burundi hose bakaja kuraba amateka y'abami, bakaja kuraba hamwe kera abantu bagenda gushengera ubwami. Ivyo nivyo byatuzanye ngaha, twamaze kubona amateka amwamwe. Ego nyakubahwa Idrissa, duyumvira yuko byumbajije ngerageje kubisubiza. Urakoze nyakubahwa Ramazani. Nakubwiye ko twigishwa yuko ubw'Islamu ngo arabarozi, tukaba tuzi yuko Qur'an ivuga ati mu kigabane ca Qur'an umurongo w'8 kabiri yuko abemera Imana by'ukuri badashobora kwemera amadayimoni canke shitani. Tugasoma no muri 5:90 Qur'an mu kigabane citiwe Imeza suratul Maida, aho Imana ivuga iti inzoga, akamari, kuraguza no kwizera ibyigomana ivyo biri mu kazi ka shetani mu vyigigweyo. Tugaca dutangazwe n'ingene abakristo bigisha abantu mfatiye kuri rya jambo uvuze ati ntimuze mwamamaza inkuru z'ibinyoma, kuko baramamaje ibinyoma babeshera abisilamu ko arabarozi. Nukuvuga nk'umusilamu yoba umurozi, uwo turahavuga neza tuti uwo bayamaze kuva mu bw'Islamu mu byapfuye akiri umurozi canke yagiye kwizera abapfuma kandi kwizera uhoraho Imana rugira byose. Izo nyigisho mu bw'Islamu zagiye zidashikira abantu bivanye no kururima abantu bigishamo cyari cyarabu no mu Giswahili. Nibaze ko izo ngorana abarundi bagiye bagira. Wageze mu gisagara c'Imaka, twaragiye turakora umutambagiro mutagatifu, turagera kuri ya nzu ya Al-Kaaba yubakwa na Aburahamu n'umuhungu wiwe Ishimayeli. Warayigezeho urayibona, urabona na vya birenge aho Aburahamu yahagaze mu gihe bubakiye nzu n'umuhungu wiwe Ishimayeli. Ico gihe turagera hahandi ya misozi ibiri, agasozi kitwa Safa n'akandi kitwa Marwa. Hose warahageze urahabona, eka na wa mugenzo urawubona ingene vyagiye biragenda. Kuri ubwo rero ca twiyumvira tuti none abantu kugira bave isi yose batumbere iki gisagara, mwebwe mu Bukristo mwaba mwasomye Bibiliya cyane mukayicukumbura, hari ico mwaba mwarabonye kw'iryo buye. Iryo buye wararibonye, irya nzu ni inzu y'imetero hafi 12 ku 12, igacigira iryo buye riri hagati ku ipempe rimwe, yubakiyemwo nk'ikimenyetso kugira abantu bose bazarabona rirya buye. Iryo buye ryitwa Hajarat Aswad. Abashakashatsi benshi bavuga ko ari buye ryo baryazananye mu ijuru, ibuye ryavuye mu ijuru canke ryo baryazananye n'abamarayika. Iryo buye rikaba riri mu gisagara c'Iranda c'Imaka, rikaba ari naryo riri muri rya pempe ry'irya nzu ya Al-Kaaba. Abantu bagenda bakariraba ukaribona, ushoboye kurikora ko karikorako, ushoboye kurisoma ukarisoma, ariko utabigize byose nta ngorane, urashaka kugira ukuboko karabisha ko gusa ukabandanya ko twabibonye twabigenjeje. Jewe nafise ikibazo muri Bibiliya, ayo mateka yoba ariyo ajenye n'iribuye canke ajanye n'iyi nzu? Sinzi cyo umuntu tubariranya kubaho. Naam, waje ikibazo ciza cyane. Ayo mateka mu by'ukuri turayasanga no muri Bibiliya. Usomye mu Itanguriro, mu by'ukuri Itanguriro uza kubona mu kigabane ca 28 umurongo wa 10. Mu kigabane ca 28 umurongo wa 10. Hari inkuru zivuga ibijanye na Yakobo. Subi inyuma gato canibuka ko Yakobo yarafise abahungu 12, abo nabo akaba yabavye ku bagore bangahe? 4. Sinzi ushatse kuvuga ko Yakobo yari umusiramu kubera arongoye abagore 4, nkuko tubisoma mu Itanguriro 3:5-2 ko yarongoye abagore 4. Tukaba tuzi mwebwe mukiri mu pastor ko mwigisha abantu ati barongora umugore umwe. Kuri ubwo rero ndakeneye kumenya izi nkuru za Yakobo yari umusiramu yoba yari umukristo, kugira turabe ko biza guhura n'iryo buye riboneka muri Bibiliya. Wambarira nibagenda bize ngo Qur'an riboneka muri Bibiliya,
kuko kaje ndi umwisilamu muri Qur'ani ndiko ndayisoma uhereye bwa cya 2:30 turaza gusanga Aburahamu Yakobo uruvyaro rwose rwabavuye ko barabayisilamu ariko mwebwe mugaje mwisha abakristo ngo barongora umugore umwe natwe twara ko Imana birekuriye abasilamu kugibana cya 4:3 muri Qur'ani tugaje dusanga Yakobo nawe yarongoye abagore 4 mu itanguriro 2:2 3:5 2:2 abo bagore rero ni bavutse ku miryango 12 y'abaki y'Abisirayeli nawe umpaye makuru ya Yakobo reko bijanye nibuye biboneka ko Yakobo ashaka ko yari umushehe sinzi bivuga kwiye mu by'ukuri Yakobo ntiyigeze kuba ubangikanya Imana. Yakobo twovuga yuko yari umwisilamu turavye isiguro ya Islam. Isiguro ya Islam iravuga yuko ari ukwicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana ukaba umunyamahoro. Yakobo rero yicisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana kandi yari umunyamahoro. Yani yari umwisilamu. Yari umwisilamu. Sawa sawa. Niko bisiguye. Katura hanyuma ikibazo bajije ni ciza kuvuga ati iribuye bimeze gute kubijanye n'amateka ya Yakobo canke kujanye na Ibrahim. Tugiye kuraba mu by'ukuri tuza kubona yuko iribuye tubona Yakobo yagiye igihe yari mu rugendo rwiwe yakoraga biri muri Bibiliya. Ubona gute tubisomye gato ubisoma itanguriro 28:10 haravuga hati Yakobo ava i Bersheba agenda atumbereye i Harani. Yavuye ahitwa Bersheba atumbera Harani ashika hana araharara kuko izuba ryari ricokeye yabira ibuye mu mabuye yaho aragiseguza aryama aho hantu arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi umutwe waco ugashika mwijuru. Abona abamarayika b'Imana bakiduga ko bakimanukako kandi ukuhoraho yarahagaze hejuru yaco aramubarira ati nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru Imana ya Isaka iki gihugu ryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Urakoze cyane kuba unaduhaye ukavuga ati reka ahubwo tuhasome ni ikintu ciza cyane uvuga ngo bitahure. Amaze kwisegura ibyo bintu ko mwavyumvise yabonye icururizo gikomeye cyane kiduga kiri mu ijuru kimanuka kandi ngaha ku isi abamarika baraduga bakongera bakamanuka. Hanyuma ico gihe usomye Bibiliya neza ukabona usoma ubona yuko mu by'ukuri aho hantu ni naho Yakobo yaje guhindurirwa izina mu gihe bavuga ngo yakiranye n'umumarayika w'Imana. Gato imbere ko dushika hiyo ku murongo wa 16 haravuga ati Yakobo arikangura aravuga ati nukuri uhoraho araha hantu nanje sinarinda bizi nkuko abakristo benshi rero batabizi. Turabona ko na Yakobo atarabizi ko hana ari heranda vyerekana neza yuko n'abantu batazi ko Imana ari heranda uno musi rero Yakobo pasiteri bagiye kuhamenya. Bagiye kuhamenya cyane kuko twahigereye hari amakenga menshi. Ntibagiye Idrisa ikintu wambajije ariko kumbura abantu ntibacumvise neza cyo gutera ibuye gutera amabuye. Dusubima gatoya turaba sekuru wabemera Ibrahim igihe gutamba umwana wiwe ikimaze harageze igihe Shetani aza mu ishusho y'umumarayika kugira ngo amubwire yuko cyo hogiye uko cyo gutamba umwana wiwe atari ciza ari kibi. Ariko acayumva yuko hari ijwi ry'Imana ryamubwiye ritandukanye n'irijwi rivuye ku mugwaniza Satani. Arangije aca atora amabuye aca atera Shetani. Iyo rero nk'Abisilamu twashyize ngaha mu gisagara c'Imaka turagira wa mugigwa twibuka igihe Ibrahimu umugwanizi yaje kugira ngo amuteshe inzira agaca atora utubuye agamutera. Natwe nk'Abisilamu ntidutera ngo ni Shetani kuduha amafaranga. Nibyo nitwatuye tumwe nabona dutoto tungana n'ikiyoba nitwo utora rutuye ndwi ugaterera hajya ahantu habereye bijya bintu. Ntabwo ari Shetani usanga ari nk'urugabo canke urugore ruhagaze. Oya ni kimenyetso kugira wowe uza kuraba ahantu habereye nk'akarorero. Turana ahantu ngo barakubwira ukagenda ukaraba nk'icibutso ta hantu niho havukiye umwami naka
nico gihe rero muri umugenzo ati ngaha ni hahandi Aburahamu yatera amabuye nde shetani. Hanyuma nyene no kubijanye iyo nzu Arkaba, Yakobo ngaha anye arabandanya tubwira ku 22 ati nindi buye nshinze ku inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kuvyo uzohora umpa vyose sinzobora kuguhamwo ikigira 10. None namwe mwamutanga igira 10 mu Buislamu. Ico nzi gusa nzi umunsi w'intama abantu bakabaga muri iyi minsi turi no mu gisagara cyera Cimaka, natwe tuzobaga nkuko nyene bimeze. None uyu mugigwa wose biraboneka ko mukora ibintu byanditse no muri Bibiliya nyakubahwa pasteur. Mu byukuri vyinshi biri muri Bibiliya. Uyu mugigwa abisilamu turawukora, kandi ni vyiza kugira ngo dukore muri bimwe intumwa n'abahanuzi bageze gute bakoze. Rero mu by'uko nakivuze, uyu Yakobo amaze kwisegura ibuye nkuko nabivuze no hinduye izina ryahindutse aca yitwa Isirayeli. Bigaragara yuko na ya miryango twavuze 12 y'Abisirayeli yavuye kuri uyu Yakobo. Yakobo ni umwana wa Isaka umwana wa Ibrahimu. Nukuvuga rero uyu Yakobo aha hantu acavuga ati ni ingoro y'Uhoraho. Mu by'ukuri rero kuba ari ingoro y'Uhoraho nza no kubisanga muri Mika 4:1. Uwo dufasha nyakubahwa Idirisa tugasomera abantu uwo murongo kugira ngo batahure iki kintu bita imaka, batahure ico Imana yakivuzeko. Mu gitabo ca Mika uvuze kangahe? 4:1. Muri Mika 4:1 Mika ikigabane ca 4:1. Mika ni igitabo kiboneka muri Bibiliya mu Isezerano. Uvuze ati dusome muri Mika 4:1. Haravuga hati mu minsi y'iherezo umugwa wubatswe ko ingoro y'Uhoraho uzotsimbatara ku mpinga y'umusozi ushigwe hejuru y'indi mirambi, kandi amoko azosendanisha aja kuri wo. Amahanga menshi azojayo abarirane ati nimuze tuduge tuje ku mugwa w'Uhoraho Meke, ngo ku ngoro y'Imana. Meke pastor, ndabona ngo abantu bazoja ku ngoro y'Uhoraho yitwa Meke, muga muri Bibiliya y'ikirundi ndabona Meke mwaragahinyanyuye mwandika indome zibiri me na ke. Sisobanukirwa kubera iki none mwahishije abantu izi ndome zibiri aza mukazikuramwo mukanaga ku ngoro y'Uhoraho mugwa w'Uhoraho Meke. Byoba byavuye kuki nyakubahwa pastor, kuko ndabona ari hatari. Naam, nivyo navuze yuko abantu bizi ibinyoma harimo bigisha ibinyoma. Aho baravanye mu indome zivuga, ariko aha mu by'ukuri usomye iyi me ugasoma n'ijya ke bigaragara yuko ari mu gisagara Cimaka. Kubinyegeza ni ukugira ngo abantu ntibatahure ukuri, ariko ubu twahigereye mu by'ukuri abagiye babitubwira cyangwa bitwigisha tuzogerageza tubigishe yuko iyi Maka ariyo yavuzwe aha muri Mika 4:1. Sinzi ko hoba hari undi murongo woba ufise muri Bibiliya ushobora kuza ushingira intahe ivyo utubariye. Ego nyakubahwa Idirisa, uwo murongo urahari. Je nageze kuwusoma ndi kwiga amashuri y'igipastoro, turi mu vyigwa kandi bikomeye cyane, ariko ngerageza no kubaza ikibazo umwarimu wanje ntiyasiguriye neza. Ariko uwo murongo uno munsi niho ntanguye kubona yuko insiguro yampaye ntiyari y'ukuri, ahubwo uno munsi niboneye ukuri nkuko tubisoma mu gusubira mu byagezwe 12:5 niho nasomye izi nkuru z'ikigisagara. Turawusoma umurongo aravuga hati ariko ahantu Uhoraho Imana yanyu azotoranya mu miryango yanyu yose ngo ahashire izina ryiwe, aho hantu nyene azogerera azaba ariho muzohora mumubariza, aba ariho muja gushengerera. Kandi
azaba ariho mujana ibimazi vyanyu vyo konswa n'imazi vyanyu bindi nibigira 10 vyanyu mutanga n'amashikanwa yanyu mumugereye nayo gushitsa amasezerano nayo mutanga mu vyigombeye n'izuburiza zo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu. Ndumvira ijambo rikomeye cyane kuko ndaza abayisilamu namwe muzogerageza kubaga intama. Tuzogerageza kubaga intama nanje nanikuye mu tuzogerageza kubaga intama kakumwe Aburahamu yabikora tubaga intama amashikanwa atangwe tugaburira imfuvyi n'abakene nkuko tubibona muri no murongo no kuri pastor ndabona mwaranyegeje kuri ku Kristo abarongozi bakinyegeza inkuru nkizi ndabona ku munsi imperuka ntazova vyoroshenye kuba baramazana kumunara ati ntimuze mugenze nkuko twagenza tukiri no muri iki gihe aho umuntu wese akora ico yigombeye. Hari abantu n'umunsi bakora ivyo bigombeye mu mashengero atandukanye bakibagira aya majambo yavuzwe mu bitabo vy'Imana bakayirengagiza cyane urumva bakareka gushitsa umugirwa ko zaragendera gisagara ceranda cimaka. Kuri ubwo rero kuri no mirongo tubonye ngaha mu gitabo ca Bibiliya no ku mirongo umuvandimwe wacu Ramazani yigishije turabona abantu bakwe kuva ubuzima bakaji ubuntu bagatahura ko igisagara cimaka ari gisagara kizwa aho kiri ntabwo ari kuzimu ni gisagara ceranda igisagara kirimo amateka igisagara kirimo ibintu vyinshi ugishitsemwe wenyene urabona ko ari gisagara ceranda kuko ico gisagara nyene kiri mu bugaragwa nta mvura ihagwa n'ubugaragwa. Biratangaje ko abanyagihugu baho ko bangana kandi benshi cyane ari abantu batunze cyane bagafungura indya zivuye mu bindi bihugu kubera cyagisabisho cyasabwa na Aburahamu. Aha biraboneka neza yuko vy'ukuri atamakenga iki gisagara ari ceranda uravye abantu baho ingene bakira abashitsi ingene abantu tubayeho ingene bimeze ukabona ingene atabumaraya buhari nkuko tubibona handi hantu mu bindi bihugu ata bintu by'ubusumu bonaho mu gihe umuntu ibintu vyiwe bitaye babitora bakabikuzanira nukuri cyo nagisagara ari ceranda nukuri ntawogira amakenga nanje nanifuje kubagira none nahashitse alhamdulillah. Ramazani urabigize neza uravuze uti tuzobaga tugaburire abantu abo twaba twarasize mu gihugu cyacu cy'u Burundi batashiye gushika ngaha mu gihugu cya Arabia Saudite muri iki gisagara ceranda cimaka bobo bizoca bigenda gute? Hari cyo mwabi bumusomamwe muri Bibiliya ingene bashobora kubigenza? Mu byukuri ntaraja ku kibazo baje neza ariko notanga intangamarara gato kuri iki kibazo kuvuga kubaga numugirwa wagize Ibrahima mu gihe aragiye Imana imutegetse gucinja umwana wiwe hanyuma Imana imwereka intama abari yagira gute abaga uwo mugirwa rero natwe turokora nk'abisilamu. Rero nza ntangara ico kibazo rero ni ciza cyane kubera uyu Ibrahim n'amateka azwi cyane ho baba Kristo no kubisilamu mu byukuri bavuga yuko Ibrahimu aya majambo Imana yamubwiye arayukuri. Ako nkaca nibaza mu gihe uno munsi nta mukristo numwe yo kwereka ku musozi ivyo bintu byabereye ahubwo tubisanga nga muzaga cehe ceranda cimaka. Nta na hamwe muri Isirayeli hahari agiye gutamba umwana wiwe ariko tubisanga muzaga hehe cimaka. Kigaragaza rero yuko isagaye ceranda hanyuma ngo basigaye muhira wobo bizogenda gute? Twebwe turi ngaha tuzobaga intama kubasigaye muhira nuko abantu benshi birengagiza ivyandiko. Inyandiko nyinshi zirahari zigaragaza kubasigaye muhira muri nyene kigabane nyene usubira mu vyagezwe usubiremwo urabe ku murongo wa 21. Umurongo wa 21 haravuga hati ahantu Uhoraho Imana yanyu azo yaratoranije ngo ashire izina ryiwe nihagira uwo habera kure muri mwebwe ashobora kubaga mu busho bwiwe canke mu mukuku wiwe mu vyo Uhoraho yamuhaye nkuko nabageze azirire iwe nkuko agomba. Ni naco gituma bwa bundi abayisilamu duratujya inyama z'ubwoko butandukanye intama impene inka tukabijya uko dushaka ko n'Uhoraho yatanze iryo tegeko ndabona muri Bibiliya natwe mu Buyisilamu niko bimeze. Ubandanije mu 22 nyakubahwa Ramazani ngo izo nyamwe nuzozijya azige nkuko bajya izingeregere n'impongo abazoba bahumanye n'abadahumanye bashobora kuzijya atatandukaniro. Ni naco gituma baba bakristo turabaha bakajya
baba abayisilamu bararya, baba abemeramana bararya, baba batemera Imana bagira gute, barafungura. Ati mugabo muze mwirinde ntimurye ubuseri. Naco kituma bw'Isilamu nta buseri turya. Ntimuze murye ubuseri kuko amaraso ariyo bugingo. Ntimukarye inyama ntimukarye inyama zikirimwo ubugingo bwazo. Cyo kituma mu Isilamu ntari kure kurya iki amaraso. Nico kituma uteza gukerera ku izina ry'iki ry'Imana. Ntimukaburye ubwo buseri kugira ngo mube mu vyiza. Mwe n'abana banyu bazovuka hanyuma kuko muzoba mukoze ivyo Uhoraho abona ko bitunganye. Mugabo ivyera mushikana bo n'ivyo mushikisha amasezerano muze mu bijane hantu Uhoraho azoba yaratoranije. Nukuvuga harahana Imana yatoranije. Twebwe rero cyo gituma n'abantu tuba twagiye ahantu Imana yatoranije dutegeza kujana ivyo bibagwa tukagira gute tukabibagirayo ku izina ry'ati bismillahi Allahu akbar, ku izina ry'iki ry'Imana. Imana niyo nkuru. Gacha tubaga amaraso akagira gute agaseseka. Ati mu bimazi byo konswa inyama zavyo be n'amaraso muze mu bitangire ku gicaniro cy'Uhoraho Imana yanyu. Mu bindi bimazi vyanyu amaraso azabe ari yavyagizwe ku gicaniro cy'Uhoraho Imana yanyu, namwe murye inyama zavyo. Umva no kotsa nyine bireme kuzotsa kabisa kugira ya maraso abanza avemwo, hama amaraso tuyareke atembe nkuko ngaka umurongo wa 22 ati nuko ubuseri ntimukaburye muze muyareke aseseke hasi nk'amazi. Naco gituma y'abayisilamu babanze murabona imigende y'amaraso iri kiratemba, kumbe biba biri muri Bibiliya Yakobo Ramazan. Uragize neza cyane, biba biri muri Bibiliya kandi mu by'ukuri aya majambo twaza gusoma n'amajambo meza kandi amajambo y'ukuri. Muri Bibiliya biba birimwo ariko benshi ntibavyigishwa ngo bagire gute babitahure. Nkuko keshi turaba benshi baravuga ngo ibi byari vyakahise, ivyo byari vya kera. Ariko nyakubahwa Idirisa, nawe urabizi warabaye umukristo, sinzi yuko uno munsi hari ivyo uno munsi n'ivya kera tukabiheba vy'Imana. Nemba hari ivya kera vy'Imana tubihebe dukore ivyo uyu munsi. Mbega Idirisa, Yesu we yavuze ngo iki atarava ngaha ku isi? Yavuze yuko amategeko hariho mashasha uno munsi ayandi yashaje. Urambagije uti none Yesu yoba yaraje gukuraho bimwe kuvaje aravuga ati binda bifuse ntibizobandanya? Oya namba. Reka twifashishe igitabo ca Matayo 5:17. Yesu aravuga ati ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ati ndababwira ukuri gushitsaho isi n'ijuru bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe gushitsaho vyose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo mu yoroshe hanyuma yandi. Umviriza Yesu bisigura hari ayandi mabwirizwa yoroshe, hari n'ayandi kuko hari amabwirizwa natwe abayisilamu dufise arenga kuri ajya 10 y'ibindi bikorwa, kutagira ingurube, gusiramurwa, ibyo byose ziko Yesu yabikoze, kujimaka. Urumva Yesu ko ngaha kivuzemwo ati nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo mu yoroshe hanyuma yandi akigisha abantu ngo bagire batyo mu bwami bwo mwijuru, azokwitwa muto hanyuma y'abandi, ari ukuyitondera akayigisha uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Mwari muri makuru ijambo Yesu yavuze rikomeye. Hari ayandi mabwirizwa ataraya 10 dufise gusa. Ayandi mabwirizwa Imana yatanze yadutegetse nka twebwe abayisilamu, kuko turibuka ko igitabo ca Qur'ani caje nk'iki nk'amategeko. Nico caje kuduha umuco ko ibintu byinshi bari barabinyegeje, sico cigwa turiko. Ni naco gituma twiko turasoma hari ibintu byinshi bitwereka ko abantu bakiri mu buzimi bakwiye kumenya ubuyisilamu, bagatahura ko ubuyisilamu ariyo dini y'ukuri, ariyo dini y'abavugishwa n'Imana n'intumwa n'abahanuzi. Kuko Yesu avuze tuzi ikibwirizwa rimwe muri aya azoba ari muto cyane mu bwami bw'iki bw'ijuru. Isigura namwe bwo mukira abapastori muzoba muri bato mu bwami bw'ijuru, nuko nyine abagize Imana ukavayo ukazukibera mu Isilamu. Ibi biratwereka neza ko karukuri. Ni naco gituma Yesu yavuze ati uwanyuma azoba uwa mbere. Tugaje tubona ko wasozereye intumwa ni intumwa y'Imana nde Muhammad.
amahoro n'imigisha vy'uhoraho bigume kuri we. Niwe yasozerera izindi ntumwa ku mvugo ya Yesu no ku munsi w'imperuka Muhamadi azoba wa mbere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazina banyita Hashakimana Asumani. Asumani Hashakimana. Nawe uri mu bantu twavanye i Burundi tuje mu rugendo rweranda muri iki gisagara ceranda c'Imaka. Harakabazo nanifise nakubaza. Je narabonye ibijanye n'ibuye wagiriwe n'amateka urahashikora nakorako. Sindi ryabuye icyo ushobora kurivuga ko abantu benshi bakunda kubesha abantu ngo niyo Mana dusenga. Ego ndafise ico no bivuga ko ariko kubera ko mwe mwabivuze ko ngira ngo mwene wacu yitwa Nani Ramadhan ex pastor yabivuze ko ngira ngo sino bigarukako. Ahubwo hariho umugirwa Ego kumuna rino ndavuze ko Nani ex pastor yabivuze ko ego nanje nagira amahirwe ngera aya alhamdulillah ndashimira Imana nk'ingendo nkuko twagenze nkuko bandi babivuze tuzana indege tugera hita Jeddah twurira imodoka tugera hano ubu tukaba turi mu hoteli tukaba twageze kuri iki gisagara ikinyene gisagara c'Imaka kuri ryo aho bita ngo nibuye nibayita al-Haram aho niho hari igisagara cyangwa se ingoro y'Imana nango iryo buye bavuga nibuye dubatse kuri iyo nzu nkuko Idrisa yabivuze ni inzu iri kuri metero 12 nivuga ngo ni iri kare abize na nibite ibijanye n'amati nango iri buye rero sasa riri ku metero vuye hasi ku metero 120 Imana alhamdulillah naragezeho ndanakorako nango rero sasa si Imana dusenga ni ibuye mu yandi gusa amateka rero sasa yo kuri iri buye nujya mugigwa ugira gute ukogwa wo kuzunguruka kuko ego nari mfise ikibazo aho nyene narabonye umugigwa dukora tukazunguruka inshuro 7 tukazunguruka iyo nzu canke iyo ngoro y'Imana ya Aburahamu ya kera tukayizunguruka duca hajya twabonye n'ibirenge bya Aburahamu wo dusigurira insiguro yo kuzunguruka. Insiguro yo kuzunguruka ndayibasobanurira cyane wisunge Bibiliya kuko Qur'an abayisilamu barazi gituma tuzunguruka. Ndabivuga urumva je naragire amahirwe ndagera ko no hajya kuri ibirenge bya Ibrahima narahageze nango ibyamugirwa ukogwa hajyaho kuzunguruka twisunze na Bibiliya sana abapasiteri babamenyere usomye mu gitabo ca Yesu wabo hari amwitangurira igihe abayisiraheli bava muri intuze muri Egiputa bajabuka igihe bari kumwe na Mose bamaze kumanuka kujabuka Mere Rouge bamaze kugera Mediani harahise babaho igihe baba mu bugaragwa bamarayo imyaka 40 hahita habaho ikindi gihe cyo kuvaho oyi muri Mediane mu bugaragwa bajanywe na Yosuwa na Kaleb aribo bari bagiye ikanani Yosuwa muhungu wa Nuni bariko barajabuka bari kugira ngo bagere ikanani kuko hano turi muri Middle East yani baha muri Middle East nango hariho ikindi kiyaga bagomba kujabuka kugira ngo bagere ikanani arico citwa inani Yorodani Yorodani kugira ngo bajabuke bageragezwa kugenda gute nijya sanduku y'isezerano irimo ya mategeko yari ifiswe n'abarewe bamaze kujabuka Imana ikirabategeka mbere yuko mugera muri ico gisagara Imana ikirababwira ati mugomba kuzunguruka iki gisagara inshuro zingahe 7 inshuro 7 mugomba kuzunguruka kino gisagara inshuro 7 kandi rero nikimenyimenyi bakizunguruka abarewi n'abakibose bagenda bavuza niki n'amatarumbeti ico novuga amatarumbeti urana bira bya fanfari Burundi bagunda kuvuga ku munsi mikuru ivyo ndabibona ariko biratandukanye gato nivyo twakoze kuko twebwe ntabwo twavuga inzumbeti ahubwo wazunguruka uri kurasaba ibisabisho nuko nico nashatse kuva ati igitandukanye nico nashaka ndabereke ko Imana hariya ayi kugira Yerusalemu bazungurutse inshuro 7 kwitegeko ry'Imana hano rero no kuri Arkaba tuzunguruka inshuro 7 twiruka twibuko umuhamagaro Imana yabwiye Ibrahimu wo kuza kuzunguruka ino nzu ikindi twibuka kandi kugira ngo byumvikane neza harico bavuze ati Swafa na Marwa harico bavuze Swafa na Marwa naho tuhazunguruka inshuro zingahe 7 twibuka iki igihe uyu mugore Hagari yarafise umwana amaze kugenda ageze aha Beersheba
kuko ni mu butayu mu bugaragwa ko usomye na bavuga yuko bagera bazimira mu butayu bwa Bersheba. Ukurikije na histoire nyene kuvuga ucu usanga ari no mugore yitwa Hagari. Ya mazi Abrahamu yari yabahaye kuko hari mu bushuhe arahera, niho rero sasa uyu Hagari yagumya azunguruka aho kuri Safa na Maro. Ni imisozi ibiri nawe uyizunguruka inshuro zingahe? 7. Narahabonye mwarimu, twarahaciye turazunguruka, turabona najya amazi ya Zamzam, ajya amazi nayo hari cyo uyavugako. Ayo mazi ndafise ikintu ndayavugako, ngo ariko arazunguruka inshuro 7. Hagari yagera hari ku musozi, yarabi nyuma aho umwana ari kararira akabona hariho amazi, yasubirayo ntayabone, yagera hari yakundi musozi Marwa yarabi yavuye akabona hariho amazi. Ndagwana urugero kuko kugira abantu batahure hariyo utugenda utanga urugero. Urana nko mu Burundi uri mu ikaburimbo igihe izuba riko riraka cyane, uravye gutya imbere yawe ugira ngo hariyo ikiyaga, yego wagerayo warabi nyuma ukaraba nayo ukagira ngo ni ikiyaga gihari. Nagiye no mu gihe hano hari izuba gishi, ahantu henshi bikora haraba uri kurumenga n'amazi, bona ari amazi. Niyo mpamvu rero ageze ku nshuro 7 aje gutera wa mwana hahandi ahita asanga Imana yagize gute, yahamuteguriye iki? Amazi. Ariyo yijyambizi. Yari yijyambizi niyo mazi. Kandi rero sasa n'ikindi usomye nani igitabo cha Yesaya 21 ko haho ku murongo wa 13 naho harabivuga. Havuga ngo imburi iri kuri Arabiya. Ngo yemwe abarezi babantuze babadedani ataho muri Arabiya muzonwa amazi. Bisobanure ko n'umuntu atari umwisilamu ageze hano baranywa ku mazi, amazi ni menshi, ngo nta gucagura. Ariko ni gitangaro gikomeye kuko ndavye nk'ubugaragwa buhari muri iki gisagara. Nta na hamwe hari igiti na kimwe nabonye ku musozi. Imisozi yose yuzuye amabuye n'ubugaragwa. Biboneka kuboneka kwa ayo mazi ko ari gitangaro gikomeye cyane Imana yakoreye iki gisagara n'abantu baho. Yego amazi ni gitangaro kuko tugerageje gutanga inkingero. Raba nko mu Burundi mu Kirundo iyo izuba ryatari cyane usanga abantu bagize iki ingona, ariko hano izuba ririka ntibabona imvura ku buryo n'imvura yiguye ikicishijemo ikagwa abana babaca baja kuyitega babibona ko ari nk'igitangaza. No rero ayo mazi iyabonetse ni ucubona ko ari gitangaro Imana yashatse kugira abayisilamu. Dushimira rero sasa n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro cyacu, tubasabira sana abayisilamu kugira ngo nabo baze bagire gute, baze hano bahashike, Imana ibashoboze mu byo barimwo. Kwanza turabasabiye Imana ibabare ibyaha byabo, baze bapfe bagire iherezo ryiza kuri ubwo. Urakoze kuri ubwo, nagera nanje nongereho akantu mvuga nti uragize neza udusigurira abayisilamu bagere hano, kuko ndahamya ko atamusilamu yobona ivyiza biri muri kino gisagara ceranda yo kwiyumvira ko ubusilamu atari dini yuhoraho, Imana rugira byose. Kuko hari ibintu byinshi tashe kuvugira hano by'ibitangaro bikomakomeye, ingene indimi z'abantu bose bo kwisi bahurira hamwe, ingene abantu mutazi nanye mu babagenzi mugakundana ubwoko bwose bw'abantu. Nico nabonye impengana igitangaro gikomeye cyane mwari. Ako oyi kubijanye n'inyigisho za Kisilamu, urana ko ari amahanga biraye mwavuze mwasomye ati amahanga yose azohurira aho hantu. Ikitwereka iki gitangaro kiri hano kitwereka ko ku munsi w'urubanza, ku munsi wa nyuma, umunsi w'ikiyama, kuko abantu bose tuzoba twegeranijwe ahantu hamwe kugira ngo Imana iducire iki urubanza. Niyo mpamvu yaba umubosi yaba umukene uwari we wese ntushobora kumenya ko ari umubosi kuko baba bambaye impuzu zimwe, kandi tugeze hajya nibiraturagera gute ugakura ntumenye ngo uyu n'umukene, ntumenye ngo uyu n'umutindi, bose tuba tumiri ikintu kimwe, mwambaye vya bishuka bibiri vyera, kimwe wakenye ikindi wakowa kwisura. Ijya nibyo twokwitwa ko ari uniforme, kugira ngo bibaye ngombwa ko umuntu agenda yambaye vyashaka nko kwa Mumbutu muri Kongo bagenda bambaye inzahabu, ariko tugaca twibagirwa umugenzo turimo tukaza tura umuntu yiyambare uko ashaka. Naco gituma rero muca mwambara mwese ibisa, twambara ibisa kugira ngo tubi ikintu kimwe, ntagire umuntu yiyumvira ubundi, kuko amukene ahari hajya agaca abona umuntu yambaye inzahabu, burya aho gukora ujya mugenzo wo kwiruka kuri ujya w'inzahabu ngo bamukure ko n'igifungo. Nukuri n'igitangaro gikomeye aho usanga n'abami, abaprezida, abantu bakomakome b'ibihugu bambaye ibintu bisa n'ivyo umukene yo kwambara. Kuko tuvuze abakene, hari abandi baza muri kino gisagara baje n'imodokari bavuye hafi y'iki gisagara, usanga nabo kuko
uva kure utari mu boss biragoye kuhagera. Naco gituma nabonye hari abantu benshi bo muri Philippine, abantu muri Bangladesh, abashinwa. Urazi ko ntarenze ko abashinwa ari abayisilamu benshi? Ni benshi bo ntiwababonye. Abashinwa benshi cyane. Benshi abashinwa bo muri Yugoslavia. Kwanza zizya kontinent zose zivugwa hano kwisi. Hari kindi cyanyinezereje cyane mwarimu abazungu. Wabonye nuno munsi mu bashitsi ariko barashika hano muri gisagara cyeranda cimaka. Harimo abazungu bava muri Amerika, muri France, mu Bubirigi, mu Busuwise, za Canada. Urabona ko Uislamu uri kuratera intambwe abantu ko barabutahura bivanye nuko abantu bagiye bahindura indimi ku buhinga bwa none, abantu basoma ibintu bagashikana ahantu ibintu vyabere bakavyibonera kubera ubuhinga ngurukana bumenyi. Nubu unye abakurikirana aka video bagira ico bakuye nk'inyigisho ntibahakure ubugarariji. Je nari nzi yuko kwanza ubwisilamu araba abarabu n'abarundi gusa abantu bo muri Afrika, ariko nagiye ko nabashinwa, tugatubona abantu bo muri Australia, satubona kwanza nabariya ayi twumvise bavuga ikilatini nabo kwa papa bose. Ahubwo rero ugeze hajya ayi wowe usaba ubusabe bwawe mu rurimi rwe ushaka. Ahubwo Imana n'igitangaza, ibaza abantu bose bo kwisi yose duhurira ahantu hamwe, umuntu wese afise ururimi rwiwe agasaba ubusabe ashatse. Abantu barenga umiliyoni, umumiliyoni gusa urashaka gusanga nk'abantu 10 bateko bavuga ururimi rumwe, ukava nk'ari ayi kwanza ugiye nk'ibirometero 10 utarabumva abantu bahuje ururimi. Niko bimeze kuko urabona nk'iki gisagara nk'uko kibona hano nimango gifise niveau, cyo bita niveau nka zitatu cyangwa zine. Nimango ngo hariho kave hasi hakaba hakurikira n'ahakurikira no hejuru. Nimango hasi bararundanye indimi zitandukanye, n'ahakurikira bararundanye indimi zitandukanye. Nimango niki nigitangaza kuri twebwe abarundi twageze hano. Aya namakuru twashatse kubaha ku bantu bataraza kugira ngo nimwaza muze mugire gute muvyibonera. Muragize neza cyane, twasaba badukurikiranye bose yuko mwoshima ibi ni byinshi cyane biri mu kigisagara. Amakuru ni menshi, twebwe butumwa bose bo mu Burundi turabasabira ku Mana, Imana izigire gute ibafashe bagire gute baze. Ibindi mwari mutuzobimenyera ku kibuga two turigisha abantu. Urazi ko dukunda kwigisha abantu mu bibuga bitandukanye, benshi bamaze gutahura n'inyigisho bakaba bayisilamu. Reka tuzobitanga ku burebure dukoresheje igitabo cyeranda cya Qur'an, n'igitabo cya Bibiliya. Imana ibahezagire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndabona kuri Millennium Hotel abandanya kwakira abashitsi bashasha baje muri hija bave mu bindi bihugu. Alhamdulillah, mashallah, ndabona ibintu bimeze neza. Alhamdulillah, niko wakira abashitsi zigo yabo ibintu bafise nuko bimeze mu gisagara cyeranda cimaka. Abashitsi baguma bashika bava hirya no hino, bazanye imodoka zitandukanye, bariko barakira abashitsi b'umwami. Uko bimeze alhamdulillah, ndabona ibintu bimeze neza. Abava mu bihugu, abazungu, abarabu, abirabure, ndabona ko barashika, imodoka ari ni nyinshi. Abandanya zishikira zitwara abantu bagiye ku musigiti w'Imaka baharamusha. Mashallah, ni byiza gusa ntiboraba, ni byiza gusa muri gisagara cyeranda cimaka.
ضروري ابعتها على الجروب يا حبيبي. ابعتها على الجروب ان احنا عندنا مشكله و ndabona kuri Millennium Hotel abandanya kwakira abashitsi bashasha baje muri hija bave mu bindi bihugu alhamdulillah mashallah ndabona ibintu bimeze neza alhamdulillah niko bakira abashitsi zigo yabo ibintu bafise nuko bimeze ari mu gisagara ceranda c'Imaka abashitsi baguma bashika bava hirya no hino bazanye imodoka zitandukanye bariko barakira abashitsi b'umwami ko bimeze alhamdulillah ndabona ibintu bimeze neza abava mu bihugu abazungu abarabu abirabure ndabona ko barashika imodoka ari nyinshi abandanya dushika turaza zitwara abantu bagiye ku musigiti w'Imaka baharamusha mashallah ni byiza gusa ntiboraba ni byiza gusa muri iki gisagara c'Imaka.